Ndasubiye kubaramutsa mwe banywanyi mukurikira iyi mboneshakure yacu ari nayo yanyu Shiramatsiko TV. Ni imboneshakure imwe rudende idushikiriza inkuru n'ibiganiro utaronka ahandi. Uyu ni umwanya w'amakuru agezweko ari kuvugwa ngaha mu gihugu c'u Burundi, aho ino mboneshakure yacu ari nayo yanyu Shiramatsiko TV ibategurira amakuru ahambaye cane aba ari kuvugwa mu bisata bitandukanye, aho twibanda cane cane ku makuru aba ari kuvugwa ku gateka kazina muntu, aba ari kuvugwa mu butungane, aba ari kuvugwa mu cibano, aba ari kuvugwa ku mbuga ngurukana bumenyi, aba ari kuvugwa muri politike ndetse n'andi yose mutamenye mwa mwaranyegejwe turatohoza amaze tukabashikiriza ido n'ido. Perezida Evariste Ndayishimiye urongoye igihugu c'u Burundi yemanze ku mugaragaro ko gutwara igihugu c'u Burundi byamaze kumuta kuw'amazi, aho yavuze ko bamubaza ibyo adafise, akavuga ko aho kugira ngo bagumye bamubaza ibyo adafise bapfuma bamwica kuko ibyo bariko baramusaba atabyo afise. Abatari bake mu Barundi bavuze ko noneho kuva Perezida Evariste Ndayishimiye yashika ku butegetsi yagiye yavuga ijambo ry'ubwenge kandi yagiye yashimangira ibyo Abarundi batari bakeya bamaze igihe bavuga, aho benshi bemeza ko Ndayishimiye atangabirano afise yo gutwara igihugu, nawe ubwe akaba abyemerera akavuga ko rwose gutwara igihugu c'u Burundi byamaze kumuta kuw'amazi ku rugero rukomeye cane. Abatari bake baribaza impamvu Perezida Evariste Ndayishimiye adatanga imihoho kandi ubwe yivugira ko gutwara igihugu byamaze kumunanira. Abatari bake bakemeza ko igihe kigeze kugira ngo Abarundi bakore ibishoboka byose bikureho iyi ntwaro y'agahotoro, iyi ntwaro y'agacinyizo, iyi ntwaro ya CNDD FCD imariye Abarundi mu mabohero atandukanye, abandi bakaba bariko baricwa, igihugu kikaba kimaze kwinjira mu bihe bigoye. Turavuga ko mu idonido ry'amakuru aho tuza kubabwira byinshi Ndayishimiye yatangaje, aho yerekanye ko gutwara igihugu byamaze kumuta kuw'amazi. Turaza no kugaruka ku rubanza rw'abasoda 276 banze kurwana na M23 ariko ibyabo bikaba bigeze habi cane, aho Ndayishimiye ubwe ndetse n'abategetsi bakomakomeye bari gukorera mu kwaha kwa Perezida Evariste Ndayishimiye babasabiye gupfungwa ubuzima bwabo bwose, ndetse amakuru adushikira akaba yemeza ko umwanya n'umwanya bashobora no kwicwa kuko Perezida Evariste Ndayishimiye yarashavuye cane amaze kumenya ko banze kujya kurwana na M23 mu gihe we yarari guca agafaranga gatubutse. Tubibutse ko umusoda wese ugiye muri Kongo kurwana na M23 Perezida Evariste Ndayishimiye amuronkaho 5,000 by'amadolari buri kwezi. Ayo akaba ari amafaranga y'umurengera, ariko nanone abatari bake bakemeza ko ayo atari yo yari gutuma Ndayishimiye amena amaraso y'abana b'u Burundi kugeza naho asambuye igisoda c'u Burundi ku rugero rukomeye cane, ku rugero rutarigera rubaho. Ibi byose nyine bikaba byerekana ko Ndayishimiye n'akarwi arongoye bamaze guta igihugu mu manga ku buryo bukomeye cane. Turavuga ko mu idonido ry'amakuru CNDD FCD na General Neva kashobotse bidatinze barisanga imbere y'ubutabera irahe mu Buholande. Amakuru adushikira aremeza ko abategetsi bakuru bakomoka muri CNDD FCD gushika no kuri Perezida Evariste Ndayishimiye baba bagiye guhura n'akaga gakomeye cane kubera ibyaha by'agahomeramunwa bamaze igihe bakorera abana b'u Burundi. Nabyo nyine murabikurikira mu idonido y'amakuru. Ni byinshi twabateguriye tugira ngo tubashikirize, wecu usabwa nta kindi, niba ukunda amakuru n'ibiganiro tudahwema gucisha kuri uno muyoboro wa YouTube Shiramatsiko TV, ukaba utarapyonda kuri sabone, akareka karyo keza ko gupyondaho kugira ngo uko dushizeho amakuru n'ibiganiro bene nk'ibi ujye uba uwa mbere mu gushikirwa nabyo.
aka CNDD-FDD na Generali Neva kashobotse bidatinze barisanga imbere y'ubutabera irahe aho babazwa ibyaha by'agahomeраmunwa bariko barakorera abarundi. Umushinjacyaha wungirije w'urukiko mpuzamahanga mpanabyaha ruherereye irahi mu Buholandi Mami Mandia Niyange yatangaje ko uru rukiko ruri gukurikirana ibyaha byibasira inyokomuntu ubutegetsi bwa CNDD-FDD bumaze igihe bukorera abarundi kandi ko nta kabuza abayobozi bakuru b'uyu mugambwe uri ku butegetsi CNDD-FDD bazabibazwa ku rugero rukomeye cyane. Ibi Mandiyani yabitangarije kuri radiyo RPA mu mpera z'icyumweru kirangiye aho by'umwihariko yashimangiye ko kuba Uburundi bwarikuye mu masezerano ya Roma ashiraho ruriya rukiko bitazarubuza gukurikirana abanyabyaha ruharwa bo muri CNDD-FDD. Yagize ati kuba Uburundi bwarikuye mu masezerano y'i Roma ashyiraho urukiko mpanabyaha rwa Rahe ntibikuraho ko leta y'u Burundi yakoreye ibyaha abarundi ndetse ko urukiko rugomba gukomeza kugenza ibyaha. Yunzemo ati ubu tumaze gukusanya ibimenyetso bihagije kandi igikorwa kiracyakomeza. Nk'umushinjacyaha ubu twiteguye kugaragariza urukiko ibyo byaha kandi ndetse n'urutonde rw'ababigizemwo uruhara bose barahari kandi bagomba guhanwa. Kuva CNDD-FDD yafata ubutegetsi muri 2005 abarundi batangiye inzira y'umusaraba ariko kuva mu mwaka wa 2015 bihumira ku mirari aho abarundi batavuga rumwe nayo batangiye kwicwa umusubirizo abandi birukanwa mu gihugu abo basendereye mu bihugu bituranye nk'impunzi ndetse abandi banasangwa aho bahungiye bakicwa. Byabaye nk'umurage muri uwo mugambwe aho kugeza na n'ubu kuba utavuga rumwe n'iyi leta mpotozi ya CNDD-FDD ari icyaha kigucisha umutwe ku mwanya ndetse ku mwanya bidatenze ugahita upfa ako kanya. Ibi bikaba akaga gakomeye kurushaho twitwa ko ukomoka mu bwoko bw'abatutsi yewe n'ubwo baba bakubeshera uhita wicwa bidatinze. Ibi byose bikaba bigiye kujya ku mutwe wa Ndayishimiye n'abandi bategetsi bakomakomeye bakomoka muri CNDD-FDD aho benshi bagiye guhura n'akaga gakomeye cyane kubera ubwicanyi butagira izina bamaze igihe bakorera abarundi ndetse benshi bakemeza ko kuva CNDD-FDD yashika ku butegetsi ibintu byose byayangaye kugeza ku kintu cyose. Perezida Evariste Ndayishimiye kera kabaye yemeje ko gutwara igihugu byamaze kumuta ku w'amazi. Mana aba bantu ni rwawe ntabo ngishoboye. Ayo ni amajambo ya Perezida Evariste Ndayishimiye. Kubera ibyo rero njewe nyica utware abo bantu bawe. Ndayishimiye yasabye Imana ko igomba kumwica igatwara abantu bayo kuko kubarongora byamaze kumunanira ku rugero rukomeye cyane kuko ntabyo ngishoboye. Ni ukuri Imana ntabyo ngishoboye gutwara abarundi. Abantu bakwaka ikintu utari bubone, umukuru w'igihugu bakamwaka ikintu bazi neza ko atarobine afise akivomamwo. Ni ukuvuga ko yavugaga igitoro kandi utakiduhaye rero kuva ubu turakwica. Evariste Ndayishimiye yabitangaje ku igenekerezo ya 28 ukwezi kwa 11 2024 mu masengesho ya CNDD-FDD ku cyicaro gikuru i Bujumbura. Niho yemeje ko gutwara Uburundi byamaze kumuta ku w'amazi akavuga ko aho ibintu bigeze Imana yari ikwiye kumutabara ikamwitwarira kuko igihugu amaze kugita mu manga ikomeye cyane. Bamwe n'abandi bagize ico bavuga ku majambo yatangajwe na Perezida Evariste Ndayishimiye. Uwa mbere yagize ati ndirega ku Mana Data rugira byose no kuri mwebwe kuko ibyo nkora
ntago bikwiriye. Ndayishimiye icyo yavuze ni ugusaba ikigongwe kandi akaba yeretse abarundi ko gutwara byamunaniye, nuko rero abarundi nibumve bagire icyo bakora. N'ubundi byarangiye Mose apfuye abadashikanye abanya-Israheli mu gihugu cy'isezerano. Abashikanye abisiraheli mu gihugu cy'isezerano babaye abandi. Bisigura ko n'ubu abazoshikana abarundi ahantu heza n'abandi ntabwo araba bahari. Nimwumve rero mukureho Ndayishimiye umusaraba. Mbega kuki Perezida Neva akunda kuvuga ibintu bijanye no kurya gusa inyama umwanya wose? Ndayishimiye yarananiwe natange imihoho. Wewe ubwa mbere uremanga ko kuyobora igihugu byakunaniye. Kuki uguma udadaza? Tanga imihoho. Mureke gupfukama abarundi mu nda. Wavuze ukuri ko utagishoboye kandi nibyo nubwo ubibonye uteba. Ntitugusabye wihe ubuki kuko ntushaje. Tugusabye wikubite agashi uve ibuzimu uje ibuntu. Igihugu ni ica twese kirimwo abagabo bashoboye gukora ibintu byose. Reka kugaburamwo abarundi imirwi, hamagaza umuntu wese afise ico ashoboye utitaye ku byiyumviro byiwe bya politiki, uko aza canke aho aturuka. Wite ku mumaro yomarira abarundi bose. Nugira gutyo uzoba ubaye umugabo w'ijunja n'ijambo. Tuzokubaka kandi tuzogukwirikira, ariko ukibesha Uburundi n'abarundi aho kubakingira, ahubwo arimwo kubashora ku macuniro. Bitabaye ibyo bakicwa n'inzara. Wewe nyine ntaho woshikana igihugu kuko cyaramaze gutabagara ku buryo bukomeye cyane. Akarero gatoya nkwibutse, watubwiye ko igitoro ucifatiye mu ntoki kitazopfa gisubiye gukena. Amahera y'agaciro uraterura uhereza prestige y'umugore wawe. Ibyakwirikiye ntubona uko byagenze? Ntubona ko watubeshe? Perezida Nkurunziza watwaye igihugu kiri mu bihano, ariko igihugu ntikigeze kigera ahatemba nk'ubu. Muri make uriko utujana mu kinogo kiteye ubwoba, kandi kukivamwo bizotugora. Presidenti kwemera intege nke si icaha, ni ubutwari ahubwo, ariko guhatiriza kuyobora igihugu uzi ko utabishoboye kubigereranya n'umushoferi wa bisi ariko atwara bisi yuzuye abantu. Ubwo nyine amaso yiwe agatangura guhuma. Gutwara cyane abyumva, arumva ko atari bushikane ba bantu iyo baje, ariko arahatiriza. Ya bisi iraza kugira isanganya ba bantu, kumbure bose ntawuza kurokoka, kandi na shoferi ntacyemeza ko aza kurokoka. Kumbure iyo yumvira umutima nama agahagarara yari kurokora ubuzima bw'abantu, nawe ubwo akarokoka. Ndayishimiye rero umva ko niba gutwara byakunaniye, hereza abandi bazi gutwara. Nyarucari ararira ngo ibintu byarazimbye, nta gitoro, nta devize, nta mazi, nta matara, nta sukari, amabarabara ni ibinogo gusa. Perezida nawe ariko yisabira isengesho rya Mose gusa. Nziko Mose bigeze kumusaba inyama kiretse muri Bibiliya nshasha, ariko Mana tabara abarundi kuko Uburundi bugeze ahatemba. Mutama, by'ukuri mubona uno mugabo azosubira kwitoza muri 2027? Nimba azitoza, naho mube muramenyesha abarundi izindi ngorane ziziyongera, kuko bafise iyindi myaka 7. Nimba uyu munsi $1 igeze ku 7,700 fabu, muri 2028 rizoba riri ku 14,000 fabu. Nimba iriko iciro c'isukari kiri kuri 6,600 fabu, muri 2028 kizoba kiri ku 12,000 fabu. Mu ncamake ibimeze nabi ubu bizukuba kabiri. Abategetsi nibo bazokomeza gutunga amatungo adasiguritse. Umunyagihugu wa Nyarucari agume agwa aho n'ubundi basanzwe baramushize. Muri 2020 abarundi barakoma amashi ngo bararonse. Ubu naho nibasubire bavuge twumve. Imana idufashe ndetse idutabare. Ibi bintu Ndayishimiye yavuze abishire ku mungiro, kuko abarundi turarushe twese kubera ubutegetsi bwamunaniye.
ata robine ufise ukivomamwo. Nyakwigendera nawe iyo robine yari ayifise ko utayimusabye ngo ayigusigire. Byiza n'abandi barapfuye nawe uzopfa, kuko n'igihugu carapfuye urabye kuva ugitwara n'irya mbere. Umunyu uduze ikiro c'inyama kikagura ibihumbi 30.000 n'irya mbere. Uburundi bumara imyaka nk'ibiri butagira igitoro, none aho wikunda ugakunda natwebwe abarundi ugire ico ukoze. Kera baca biha ubuki, nawe ntiwokora nk'abakera, hama Uburundi ugasubira kwisubiza umutamana ko wabwishe ku rugero rukomeye cane. Igihugu c'Uburundi kugira gitere imbere nibagihe imvukira ya Bujumbura, naho abaruguru bose baza biba. Ndayishimiye abamwegereye bazotubarize ko uretse gutegera imodoka zica Bugarama mu gihe c'intambara, turashaka kumenya nimba yarigeze atwara ikiduga c'intambara. Nukuri birababaje kandi birateye isoni. Yo by'ukuri iryo jambo rirakomeyesha, nugire utange imihoho Mutama, urebe ko ukwicara ukaruhuka ukajya kuyumaze kwiba igihugu. Nukuri nawe urabizi ko ntabyo ushoboye. Ibaza gutwara igihugu nukurya iraha. Wemeye kuba umukuru w'igihugu, gupfa ntubitinya. Ariko rwose gerageza utange imihoho hakiri kare, kuko igihugu kimaze gupfa. Iminsi yose ugiye kutuyobora abantu utatowe n'Imana, utangura neza bigahera nabi. Dukwiye kwisiga imyota Imana ikatugirira ikigongwe. Nukuri abarundi turarushe kandi turarushe cyane. Ibi ni bimwe mu bitekerezo byoherejwe n'abarundi bababajwe n'ubuzima buzimbye, bagasaba Ndayishimiye gutanga imihoho, kuko nawe azi neza ko gutwara igihugu byamunaniye. Tugaruke kuri babasoda 277 bari gusabirwa gupfungwa ubuzima bwabo bwose. Abasirikare b'Abarundi 272 banse gufasha FARDC kurwana M23 basabiwe gupfungwa ubuzima bwose. Haragirijwe kuri uyu wa gatanu imburano no gusabira ibihano ku rugero rwa kabiri rw'iyungururizo mu rubanza rw'abasirikare 272 b'Abarundi banse kuja kurwana ku ruhande rw'ingabo za FARDC zigwanya M23. Icariho c'umushikirizamanza yabasabiye umunyororo wo guherayo. Ingingo ya sentare y'iyungururizo izotangazwa yatebye kuwa 30 Kigarama uza. Mu minsi 24 abacamanza batatu bo muri sentare ya gisirikare barumvirije umwe abasirikare 272 ba FDNB, ingabo z'u Burundi, ababuranira n'ababagiriza. Nka kurya nyine byari mu rwego rwa mbere, abo bagirizwa n'abamuburanira bariyamirije ibyo bagirizwa basaba ko borekurwa. Abajenerali babiri bo mu ngabo z'u Burundi baraje kwagiriza abasirikare. Muri urwo rubanza rw'iyungururizo runyaruka rwabereye mu ibohero rikuru rya Rumonge rizwi nk'izina rya Murembwe mu bumanuko bushira uburengero bw'igihugu. Abo bafungwa baronse umwanya uhagije wo kwisigura. Igice kimwe cabo carafashijwe n'ababuranira. Kuri uyu wa gatanu icariho c'umushikirizamanza wa Repubulika yasabiye gufungwa ubuzima bwabo bwose abo basirikare n'ababuranira ho, ahubwo basabye abacamanza kubeza. Sentare y'iyungururizo izotangaza ingingo yayo hatarenze igenekerezo rya 30 Kigarama, niko sentare yatangaje. Ibi bikaba byarababaje benshi, bavuga ko byanze bikunze iyi leta ataho ishobora gushikana abarundi. Ibihe byiza nibyo nabipfurije.